ndashaka untiza amatwi yawe kugira ngo wumvirize ino nkuru. Hari aho ishobora kuguhindura ikagukura mu kibanza kimwe warimwo ikagushira mu kindi kibanza mwa bantu mwe. Iyo inyoni ari nzima igihumeka impwemu z'ibinyabuzima ibasha kurya ubunyegeri buto mwa bantu mwe. Ariko iyo inyoni imaze gupfa ikambugwa ubushobozi bwo kwitwa ikinyabuzima, bwa bunyegeri nabwo buraza bukarya ya nyoni mwa bantu mwe. Menya neza ko ibihe hamwe n'ubuhire bishobora guhinduka umwanya n'umwanya mwa bantu mwe. Rero ntugasuzugure canke ngo ubabaze uwundi muntu mu buzima, kuko wewe ubwawe udashobora kumenya ejo hawe uko hazoba hameze mwa bantu mwe. Ushobora kuba uhambaye uyu munsi yego, ariko wibuke neza ko umwanya ugusumbya ubukomezi mwa bantu mwe. Ikindi wamenya nuko igiti kimwe conyene gishobora kuvamwo amamiliyoni menshi y'ibibiriti, ariko akami konyene kamwe karakwiye kugira ngo gaturire ikibira c'ibiti amamiliyoni mwa bantu mwe. Rero isomo wakura hano, ba umuntu w'ubuntu, ukora iciza wirenganire, kuko udashobora kumenya ejo hawe hazoza ngo hameze hate mwa bantu mwe. Nyuma y'ivyo rero, nimba ari ubwa mbere ugeze kwino YouTube channel yanje, ndakwinginga kugira ngo ukore subscribe, usangize abandi no video, nta musige n'ubutumwa muri commentaire. Ikindi nakumenyesha nuko nyambura umukunzi wanje by'ukuri, nagutumira kuzura cano ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatanu isaha 2 z'agatondo, kugira ngo uzoze urumviriza inkuru zitandukanye. Wakoze kubana nanje, Imana iguhe umugisha.